tubaramutse twongere tubashimira abakozi ba Ivyacu TV namwe mwese mudengesha gukurikirana ibiganiro bica kuri TV online yacu ya Ivyacu TV. Uyu munsi tubazaniye inkuru ikiri exclusive cyane, ni inkuru yitandukana hagati ya Diamond Platnumz hamwe n'umuririmbyi Zuchu kuva mu mwaka wa 2021. Urukundo rwabo rwatanguye kugurumana ku mbuga ngurukana bumenyi mu mwaka wa 2022, noneho rurenga imbibe. Inyuma y'indirimbo mutasubiri basize ahagaragara, nkomenya yuko imbere yaho bari barasize hanze izindi ndirimbo nka Itawachoma n'izindi bakoranye, ariko kugeza ubu nk'uko amakuru abandanya dushikira nuko urukundo rwabo ruza rwamaze guhera, nk'uko umuririmbyi Zuhura Ottoman benshi mwamenye mu muziki biciye mu ndirimbo nka Sukari, Kwikwi n'izindi, yanditse ubutumwa akoresheje Snapchat aho yanditse ati "Don't tag me in his bullshit, I'm single from now going forward." Ati ndiko nteranje imbere, ntimukanyiyumvire yuko ubu nabafise umukunzi. Ati ahubwo ndabashimiye, ati ntimukanyiyumvire yuko bufise umukunzi, ati ubu ndirebanga ndi single. Aya ni amajambo yaje akurikira ibihuha vya bigize iminsi bivuga yuko no muririmbyi Zuhura Hassan Ottoman, umukobwa w'umunyamuziki Khadija Kopa yamenyekanye cyane mu ndirimbo za Tarab, yatanguye gusinya muri Wasafi Record mu mwaka wa 2020, ariko kuri uno munsi ari umwe mu baririmbyi twavuga ko bahagaze neza mu muziki. Ibi rero inyuma yo kubitangaza yuko ari single, yaciye arangiza afuta foto zose ziri ku rubuga rwa Instagram, ariko na Diamond Platnumz yadashimangira ivyiri tandukana rya bano babiri, aho yavuze ati kwa pamoja na Zuhura tunaomba tuwataarifu ya kwamba kwa sasa sisi ni dada na kaka na si wapenzi kama ilivyokuwa ikidaniwa ama wengine kujua. Mnaruhusiwa wachumba na wake ama waume kama tutawaridia, lakini muwe na vibalua vinavyoeleweka, sio moja kutuchuna maana atuongi ovyo lion. Ubu ni ubutumwa dusize mu Kirundi, yavuze ati jewe na Zuhura canke se Zuchu, ati ubu turirebanga turi agishiki na gisaza, ati rero vyose vyarangiwe, ati ntimukatwiyumvire yuko ari we wese arashobora kuza tukatangurura urugendo mu rukundo. Ati ariko haze abantu koko bazi ko baje mu rukundo, apana abantu bo gufyinata. Aya majambo rero ni amajambo aje ashimangira ko urukundo rwa Diamond Platnumz ndetse na Zuchu ivyabo vyafashe inzira, aho mu wese agiye ukwiwe. Ariko kandi twomenya neza yuko uno muririmbyi Diamond Platnumz hari n'ibindi bihuha biza bivuga yuko ashobora kuba yahevye Zuchu akwirikiye uyundi mu tangazamakuru, uyundi mu reporter, undi mu journalist asanzwe akora kuri radio ya Wasafi ariwe Ailaya Muhammad, asanzwe akora ikiganiro cyitwa Refresh gica ku mbonesha kure ya Wasafi TV, aho keshi uyu mukobwa byakunze kuvugwa gose yuko ndetse n'umuryango wa Diamond Platnumz yawa Asma mushikiwe ndetse na nyina wiwe Mama Dangote bifuza cyane yuko ariwe boja mu rukundo. Mwamenya yuko keshi na keshi byakunze kuvuga yuko urukundo rwa Diamond Platnumz, Naseeb na Zuhura rutigeze rushimwa cyane n'umuryango wa Diamond Platnumz, ariyo mvo bishoboka cyane yuko itandukana ryashobotse, ahubwo akaba barifuza uno mukobwa yitwa Ailaya Muhammad asanzwe akora kuri Wasafi TV. Ubu rero nk'uko vyatanguye kuba bigaragara bitrendinga ku mbuga ngurukana bumenyi, na cyane uka video kasohotse ku rubuga rwa Snapchat no mu
mukobwa yagaragaye ariko arasomana na Diamond Platnumz, rero akaba ariyo mvo bishoboka yuko inyuma yo kubona kano ka video ariyo mpamvu no mukobwa Zuhura yaba yanditse ubutumwa. Kandi abashimire mukomeze gukurikirana ibiganiro bica kuri TV online yacu, mu gusangiza, mu kugira comment ndetse no mu kugira subscribe ku batarayikora. Reka ndabashimire, nizere ko tugiye gukomezanya mu makuru ari exclusive kuri no rubuga rwacu rwa Ivyacu TV. Thank you so much, turi kumwe, mukomere.